hari igihe Satani yimba amahonero ku bwacu, hari igihe Satani yimba ibyobo ku bwacu, ariko Imana ishima ko dufite Yesu umucunguzi wacu. Ankura mu mahonero kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mu ishayo ry'ivyondo. Haleluya! Imana igukure mu ishayo ry'ivyondo. Amahonero Satani yari yarubatse ku buzima bwawe. Shalom, bavukanye bahori CANAAN TV, turabaramukije cyane tubifuriza amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze imitima yanyu. Turabashimiye cyane ngene muhora mukurikirana ibiganiro bya CANAAN TV, ngene mubisangiza abandi. Imana ibahezagire cyane, ngene mugira commentaire muguri, Imana ibahe umugisha mwinshi. Reka dusenge. Data mu izina rya Kristo Yesu, turagushimiye, utugirire neza. Turahaye kaze mwemu wawe yera azaganiriza imitima y'umwe wese agiye kumva rino jambo ryawe mwami. Ngwino uganiriza imitima yacu, ni wowe twifuza, ni wowe dushaka mwami. Turakeneye kukumva. Haleluya! Turakeneye kukumva Mana. Mwemu wawe mwiza naze aganiriza imitima y'umwe wese, mu izina rya Yesu mwami wacu, amen. Bavandimwe, uyu munsi ndazindukanye ijambo riri ku mutima wanje, ryanditse mu gitabo cya Zaburi ya 40 umurongo turasoma yanki 30 y'Izaburi, 30 iri ku mutima wanje. Zaburi ya 40 umurongo wa mbere no kabiri no gatatu. Umurongo wa mbere uvuga ngo naroreye uhoraho nihanganye, narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi yumva gutakamba kwanje. Kurorera umwami wacu twihanganye. Hari ibyo twasengeye, hari ibyo twabwiye Imana itarishura. Haleluya! Hari ibyo twayibwiye, hari ibimaze imyaka 5, imyaka 2, umwaka, amezi, twayibwiye itari twishura. Dawudi yavuze ngo narakurorereye nihanganye mwami. Ndashaka mabwire intambara ziba mu gihe tarishugwa. Imana iraduha isezerano, Imana turayisenga ikatubwira ngo mwana wanje nakumvise nzoguha iki. Hari amasezerano menshi dufise, ingorane dufise ni igihe cyo kwihangana. Mbega muri intervalle yo kubona inyishu yanje, mbaho mu buzima bumeze gute? Mbaho nizeye umwami, imvugo yanje iragaragaza mu by'ukuri umuntu yiteze. Haleluya! Imvugo yacu iragaragaza mu by'ukuri umuntu yiteze. Imvugo ivyo dukora, uko tugenda. Haleluya! Narorereye uhoraho nihanganye, antegera ugutwi. Nyuma yo kumubwira umutwaro mvise, nyuma yo kumubwira ikibazo nagize, nyuma yo kubwira umwami wanje, haleluya, mbega nitwaye gute? Nakomeje kurorera nihanganye. Cyangwa Satani aratuzanira yandi majwi, ari igihe atuzaniye yandi majwi akakubwira, akakumvisa ko ivyo urindiriye nta ndakimwe kizoshika, nta ndakimwe kizobaho, akakumvisa. Abantu benshi ukugurira Satani umuryango. Paulo yabwiye Efeso, arababwira ngo mureke kugurira umwanzi Satani, utimo mwugurure umuryango. Hari igihe aza mu byiyumviro byacu akakumvisa neza yuko ivyo umaze iminsi usengera itazobiguha, akakwereka ibibi gusa. Narorero uhoraho nihanganye, antegera ugutwi. Haleluya! Umwami wacu ariho Zaburi ngunda cyane ivuga ngo n'Imana izayumva ibisabwa, n'umwami wacu azayumva ibisabwa, antegera ugutwi. Umurongo wa kabiri, kandi ankura mu rwobo rw'amahonero. Imana yacu habwa icyubahiro, ankura mu rwobo rw'amahonero. Imana idukure mu rwobo rw'amahonero. Hari igihe Satani yimba amahonero ku bwacu, hari igihe Satani yimba ibyobo ku bwacu, ariko Imana ishima ko dufite Yesu umucunguzi wacu. Ankura mu mahonero kandi ankura mu rwobo rw'amahonero no mu ishayo ry'ivyondo. Haleluya! Imana igukure mu ishayo ry'ivyondo. Amahonero Satani yari yarubatse ku buzima bwawe, Imana yagukuremo, igukure mu ishayo ry'ivyondo. Ashira ibirenge byanje ku rutare, ashigikira intambuko zanje. Ibirenge byanje abikura muri yo shayo. Haleluya! Agashira ibirenge byanje ku rutare, agashigikira intambuko zanje. Umwami Yesu agushigikire. Umwami Yesu ashigikira intambuko zawe, umwami Yesu ashigikira ingendo zawe, umwami Yesu agushigikire, agashigikira intambuko zanje. Umurongo wa gatatu rero yavuze isezerano rikomeye cyane, kandi yashize indirimbo mu kanwa kanje. Iri jambo niryo nifuza kwifuriza kuri uyu munsi. Kandi yashize indirimbo mu kanwa kanje, niryo shimwe ry'Imana yacu.
benshi bazobiraba batinye bizigira uhoraho. Ndakwifurize ngo uhoraho akuremera indirimbo sha, indirimbo yishimwe kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira umwami. Umwami Yesu akuremera indirimbo sha, umwami Yesu akuremera indirimbo sha. Haleluya. Naramurorereye nihanganye, antegera ugutwi. Haleluya. Ankura mu ishayo y'ivyondo, ibirenge vyanje bishira ku rutare, arabishigikira ahejeje, andemera indirimbo sha. Umwami akuremera indirimbo uyu munsi wa none muri ino ndwi. Haleluya. Umwami akuremera indirimbo. Hari umutwaro wari umaronye imyaka myinshi, hari ikibazo wari ugiranye imyaka myinshi, umwami akuremera indirimbo sha. Ndibutse ijambo nasubiye mu gitabo cya Yohana. Haleluya. Yesu ariko aragenda asanga umuntu yari amaze imyaka 38 ku kidengeri cy'i Betesayida. Aramubaza ngo ushaka gukira, ushaka iki, niki wifuza? Atangira kumubwira ngo yewe nta muntu mfise, nabuze umuntu, abandi bafise bene wabo, abandi naho bari kugira bene wabo imyaka 38 urwaye, naho bari kugira bene wabo. Baraza, umumareka yaza bakamutera muri amazi, ariko jewe nabuze umuntu numwe yonterera muri amazi. Umutima w'imbabazi w'Imana yacu, Yesu abwira wa muntu wikorera ikirago cyawe ugende. Wa muntu ninka yamubajije, ndikorera ikirago ndaciye mu mazi, ikorera ikirago cyawe. Uyu ni umunsi wo kuririmba indirimbo sha, uyu ni umunsi wawe w'indirimbo. Haleluya. Imana ikuremera umunsi w'indirimbo sha, uyu munsi Imana ikuremera indirimbo sha. Oh, haleluya. Urya mwana w'Inayini, nyina yaramusigaranye ari umwana umwe, ari ikinege, yarafite bakurube, iseri yarapfuye, nyina yari umupfakazi, umwana w'umuhungu yarasigaranye arapfa aracikana. Baje kumuhamba, bahura n'umwami Yesu. Ahari amarira ahinduka indirimbo zishimwe, ahari umuborogo, ahari agahinda, ahari umubabaro utagira izina, bahura n'umwami Yesu. Rukundo. Oh, haleluya. Yesu agira amazina menshi, irindi ryitwa rukundo. Yesu ni umukunzi wacu, ni umukunzi adukunda kuruta abandi bantu bo ku isi. Oh, haleluya. Ahura n'abarya abantu bafite umubabaro mwinshi, ngo Yesu aravye umubabaro mu mutima wa nyina, ngo abona agahinda kenshi, ngo arabwira barya abantu bari bikoreye inderuzo bagiye guhamba, uje muntu agiye guhamba, baramubwira ngo nimushire hasi. Aramukoraho, aramubwira ngo umuhungu vyuka. Uwo mwanya ngo wa muhungu aravyuka, amuha nyina, indirimbo irahinduka. Haleluya. Yesu aremera igisagara cyose indirimbo. Ahari amarira bagenda baririmba indirimbo sha. Imana ikuremera indirimbo sha. Imana niyo muhinga, azarema indirimbo, azarema indirimbo sha. Oh, haleluya. Ahari umuborogo azashira indirimbo sha, ahari amarira akaremera amashimwe. Dawudi yavuze ngo kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Oh, Imana ikuremera indirimbo sha mu kanwa kawe. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobiraba batinye bizigira umwami. Imana igukoreye igitangaza ku buryo bagukikuje, abo mugendana, ababa hafi yawe, niba kibona bashima Imana, bavuge ngo mu by'ukuri ni Imana yabikose. Ngo benshi bazobiraba batinye bizigire Imana yacu, bizigire ukuboko kw'Imana yacu, bizigire gukomera kw'Imana yacu. Oh, haleluya. Benshi bazobiraba batinye bizigira Imana, benshi bazobiraba batinye bizigira Imana. Imana ikuremera ishimwe, Imana ikuremera ishimwe. Benshi bazobiraba, Imana nizere mu munezero, Imana ikuremera umunezero. Nariko ndasoma igitabo cy'Itangiriro, umugore witwa Hagari agiye ari kumwe n'umuhungu we Ishmayeli, bamwirukanye kwa Abrahamu na Sara. Wa muhungu agiye gupfa, ngo yagiye ahantu, nyina ngo yamushize ahantu umuntu yotera ibuye, ngo aramwitegereza, abwira Imana ngo arahindukira, aravuga ngo ntabona umwana we yagiye gucikana. Oh, haleluya. Imana yo mwijuru ngibwire wa mugore ngo haguruka. Mugore arahaguruka, Hagari amwe ngo hindukira inyuma yawe, ngo abone iriba ryari iruhande yiwe, ngo voma amazi ushirira umuhungu wawe. Ahantu nyina yarategereje gupfa, umuhungu we aronka amazi, arahembuka, aba muzima. Umva ndakubwire muvandimwe, reka ndakwifurize nino jambo rivuga ngo kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobira batinye bizigira Imana. Imana ikuremera indirimbo sha, Imana ikuremera indirimbo sha muri kino gitondo. Uyu munsi Imana ikuremera indirimbo sha. Benshi bazobiraba batinye bizigira Imana. Ni Imana izirema ishimwe, ni Imana izirema ishimwe. Ari umuririmbyi mushasha yaruse gusohora indirimbo,
indirimbo zo guhimbaza Imana, aravuga ngo Imana ikuremere zaburi yawe, ikuremere zaburi yawe. Haleluya. Imana ikuremere zaburi yawe, uririmbe zaburi yawe y'ibitero 5 6, uvuge kugira neza kw'Imana. Oh haleluya. Kandi yashize indirimbo sha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobira batinye bizigira Imana. Imana ikuremere indirimbo sha, Imana ikuremere ishimwe, Imana ikuremere ishimwe mu buzima bwawe. Usubire kandi uhimbaza umwami wawe. Oh haleluya. Rorera umwami wihanganye, rorera indirimbo nsha wihanganye, rorera kuririmba indirimbo wihanganye. Reka guma kwidogera Imana, ndapfuye yarampevye tabi wacu. Reka guma kwidogera umwami wawe, ririndira indirimbo nsha, umutima ukunze, umutima unezerewe. Umwami Yesu agugire neza, umwami Yesu akuremera ishimwe, umwami Yesu akuremera impundu mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye, uri umwami, turagukunda, ni wowe uzurema indirimbo nsha mwami, ni wowe soko y'indirimbo nsha. Dawudi yavuze ngo kandi yashize indirimbo nsha mu kanwa kanje. Niryo shimwe ry'Imana yacu. Benshi bazobira batinye bizigira umwami, turakeneye indirimbo nsha mwami, uturemere ishimwe. Ni wowe waremeye ujya mugore w'inayi ishimwe Mana, ni wowe waremeye ujya mu ndoro bazimyaka 38 ku kidengere, ni wowe muremeye amashimwe, ni wowe waremeye Hagari ishimwe. Natwe turakeneye ngo turemere indirimbo mu kanwa kacu, indirimbo y'ishimwe, indirimbo kuva gukomera kwawe. Icubahiro garukire mu izina rya Yesu umwami wacu. Amen.